ikibazo rero duca twibaza nk'abene gihugu ubu umuntu agiye guca yicwa n'inzara kuko hariho ukuntu ino muri Nyanzarake canke se n'ahandi bisanzwe bitunganijwe burya igihe kikurenze naho uri muri mibipfu busa usanga utazeza kuko inimvura igwa igihe gito murabizi mwese muri Nyanzarake. Ikibazo rero twaravye none turagira gute? Ntituri butera induru, ni igihugu kitarimwo akajagari, nta kajagari gakenewe. Mugabo twebwe ico dusaba vy'ukuri nuko leta yoraba n'umushikiranganje bijejwe yoraba akadutunganiriza. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Abenegihugu b'abirimizi bo muri komine Nyanzarake hariya mu ntara ya Makamba baratabaza bavuga yuko batanze amafaranga y'ifumbire yose, ariko ngo aho guhabwa iyo fumbire baguze ubu ngo baramaze gucegwa ibikorwa vy'irima, bakaba bafise amakenga ingene bazoshobora kubaho mu gihe n'inzara yabica bigacika. Bakaba babona yuko ivyahuha bizoca bihuhuka, bakaba batabona neza rero iyo biriko biraca. Mbere bahagira naho bavuga bati ko vyanse ntibaronka ifumbire ntibapfume basubizwa amafaranga yabo. Ndatanze mwaramutse mahoro mahoro. Hanyuma je ndi mwene gihugu mutoyi wo muri komine Nyanzarake. Ego hanyuma mfise ikibazo, ariko n'ikibazo ntisangije jenyene, tugisangiye n'abandi bene gihugu batari bakeyi. Nukuvuga ni ikibazo kinababaje mbere. Nukuvuga twatanze urabona umugambi leta yagiriye abene gihugu wo gutanga amahera ku bijanye n'ifumbire. Rero twebwe twaratanze amahera ku bijanye n'ifumbire muci, hari mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu kugira ngo iyo fumbire tuyikoreshe muci. Rero turatanga amahera, hari hayo biyita adivasi turayitanga yo kwandikisha hanyuma hakabaho ayo kugombora. Ugiye kugombora baca baguha uburese. Ndibaza ko igihugu cose ariko bimeze. Baduhaye uburese baca batubwira ko umwavu ugiye kuza. Waraje igihe gito, abashikiwe barawutwara kuko baguhaye ubujeto, ni ngombwa ugiye uhari baraguha. Ciwe rero n'abandi batari bake twaragiye ukaduhererako. Ivyo vyarabaye incuro nyinshi cyane. Uduhereyeko rero ndaraba ati none ibi bintu tuzokora gute, bizogenda gute? Urateba rero uracika ntiwabukiza. Bigaragara ko boba bahinguye muke, kuko ngerageje kubaza abo dusangiye ivyo bibazo n'umwavu utari munsi y'itoni hafi zaba 10 ngira n'8 ngira ngo ntihenze ndavye abo tuvugana tuhahurira tugiye kwishuza ni beshi cyane. Haba afise imifuko 4, imifuko 8, nkaje ubwe wanje nivugiye mfise imifuko 4. Iyo nararisha amahera yose narahejeje kuriha. Ikibazo rero caciye kiba kandi kinatubabaje kiduteye impungenge ni kimwe. Tumaze gutanga amahera tukabona ko mwavubuze, baratuhamagaje ati nimuzane ubwo burese. Twarabutanze baratwandika kuri liste. Batwanditse baca baravuga ati rero nimurindire kumbure bigiye kuza. Turarindira batanguye kuzanira wagatase, duca tuvuga ngo rero kumbure uko bitunganijwe hazobanza twebwe twatanze amahera. Muravyumva icyo avuga ni ikintu cumvikana. Bobo batanze amahera kera, ego basi irashika ahantu irakatika, no kuvuga ngo baravuga bati tuzozana iyindi. Mugabo bazanye iyindi baguma babona badashikirwa. Murumva yuko ka karenganyo kabandanya. Wagatasuje ngo tuje kubaza tekaye mwe ntimurimwo, gwanyuzoza na bugingo niyi saha turacabwirwa kuzoza. Ikibazo gica kigaruka, imvura yaguye bamwe bateye,
abandi ntituratera kandi urumva ko ducerewe kabiri duca twibaza none vyagenze gute bimeze gute ibi bintu tubifate gute twotuma basi dusubizwa ayo mahera kuko ntibivuga ngo amahera yarabuze ari kuri konte ya leta ivyo ntivyoshoboka ikibazo rero duca twibaza nk'abene gihugu ubu umuntu agiye guca yicwa n'inzara kuko hariho ukuntu ino muri Nyanzarake canke se n'ahandi bisanzwe bitunganijwe burya igihe kikurenze naho uri muri mibipfu busa usanga utazeza kuko inimvura igwa igihe gito murabizi mwese muri Nyanzarake ikibazo rero twaravye none turagira gute ntituri butera induru ni igihugu kitarimwo akajagari nta kajagari gakenewe mugabo twebwe ico dusaba vy'ukuri nuko leta yoraba n'umushikiranganje bijejwe yoraba akadutunganiriza vy'ukuri abene gihugu tutararinda gusaragara twaramaze gusaragara basi twirinde gusaragarira gose twarasaragaye twirinde gusaragarira baturinde kandi kuko burya umuntu agize imyidodombo uwayigiriye nta mugisha agira uyigize nawe nyene numva biba biruko burya ni ngorane rero ico nosaba jewe nuko vy'ukuri uwogira hadushikira imbere yotuvugira nk'abene gihugu batoyi kugira ngo barabe ingene bodutunganiriza nico gisabo canje nsaba uwo kumva iyo dia kumva hari aho yoyishikana akumva yotuvugira nukuri niyo nta kaguma karimo turasavye dutakambye dukoma amashi barabe badutunganirije ese basi ciyumviro basi iyo bakaraba ati kwihinguriro kumbure rihingura muke ntavyo nzi kuko sinzi niyo bihingurirwa bakaraba ati umwene gihugu wo muci namba afise imifuko 4 bamuhibiri abararaba ingena derenganya ico ni ciyumviro cubanje nk'umuntu mutoya ariko nibaza ko ari nka jewe biraba no bitunganya akaraba ingene natwe tuderenganya none twaracerewe muci dusubire mu gatasi nimugire umuntu yokumva iyo diyo agira ica yivuze ko yumve ko yovuga ati yemwe mwabantu nimwihangane nimuhebe canke mwihangane mugabo twoye kwama kunzira ese kibabaje abava hirya no hino bakazana amamoto ibitoro baje gutonda mugabo tukabura ico dusanzwe dutondera umuntu akabura igitoro kigire kuba kigoye no kuronka umuntu agacagira ante no muri ubukene abantu duca dusanga turimwo n'ururimo niki nibindi ugaca usanga utondeye ubusa mwiyumvire namwe kuva muci umuntu atonda kugira nisa twagira ngo turatunganirijwe cigisabo canje nico wogira ari butudodorere yo tuvugira vy'ukuri turi beshi turuhijwe nico kibazo murakoze mugira umunsi mwiza murumva yuko abanyagihugu barushe barasaragaye no kuvuga ngo baragiye ingendo n'ingendo barasesagura utwabo no kuvuga ngo itike n'igitoro kitaboneka bagenda kubaza ivyiyo fumbire ariko gushika nubu murumva yuko atakirashoboka mu majambo makeya murumva yuko bavuga nk'abadagifise ivyizigiro bateraba amafaranga twarayatanze ari kuri konte ya leta bateraba rero twebwe tuguma twidodomba bati kandi mu gihe turiko turidodomba uwo turiko turidodombera nta migisha ashobora kuronka bati kandi na twebwe turiko turidodomba bituma tuguma tumererwa nabi nta n'imigisha na twebwe turonka urumva rero yuko ibintu vyabaye akajagari abanyagihugu bari amahera yabo bari bazi yuko aribo baca bagegwaho kubera barishe ubwa mbere mugabo ntibahabwa iyo fumbire mu majambo makeya rero turasavye abajejwe kino kibazo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije iki kibazo c'aba banyagihugu bagitorera umuti kuko murumva yuko bafise umwitwarariko munini abarongozi kandi barakwiye kumenya ko mu gihe abenegihugu baguma bidodomba kubera ukugirirwa nabi ivyo bidaheza ngo bibahe umugisha nk'uko umwenegihugu yabivuze turizeye yuko bigiye gutunganywa imana nibahezagire mwese mwibuke kugira subscribe, jeme na partage, mufyonde no kuri kakazogera
ibisigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.